Igorogonzo cyangwa se mu gifaransa bacita poivre ni icyatsi cyangwa se ni kimera ciza cihishemwo imbaraga y'Imana kandi ni icyatsi gifise ubushobozi mu kuvura indwara zo mu bwandu mu gitsina c'abagore ari byo bita infection vaginale. Iyo infection vaginale ni indwara ikariye kandi ibabaza igitsina kobwa, ugenda ukagisoroma ukazana imikamato ibiri y'ibiganza. Akanongera mvuge nuko uyu muti umuntu agomba kuwukurikiza nk'uko twabivuze. Nk'umama atwite canke se afise imbanyi canke se yibungenze, ntabwo ari byiza ko yokoresha uyu muti. Yo kwirinda mu gihe yoba ariko aroga, cane cane kogesha mu myanya y'ibanga nk'isabuni. Reka twongere tubahe ikaze twongera tubaramutsa umwe wese aho aherereye. Hano ni kuri ya chaîne yanyu ica kivyigisho byinshi bitandukanye. Twongera tunashimira cyane abakomeza kudukurikirana. Dasi niyo nkuru aherereye Ubanza hamwe na iteriteka buri Trezor aherereye mu gihugu ca Canada. Uyu munsi rero tuje gukora mu buryo budasanzwe. Kuri mikoro ya mbere rero muri kumwe na jewe Foyinike iranyumva. Kwa turi kumwe n'abamujyanama wanyu w'ubuzima w'ubuzima na tihopate ndowe kamfitiye. Reka tumuhe ikaze rero uwo niyo naramutse abakunzi bacu badukurikirana bari bibanza bitandukanye. Ego murakoze cyane. Reka manze ndamutse kandi nshimire abakunzi bacu, abakunzi b'uru rubuga Nimuze TV, abadutera intege, abadusengera, mwese ndabaramukije. Amahoro y'Imana bane namwe bavandimwe. Yego urakoze cyane. Uno munsi rero ndabona usa n'umuntu yishimye, tuzaniye ikintu gishasha no munsi. Tuyagira kugira ngo abadukurikirana n'ababa bategereje kubona imiti mwama mubashikiriza. No munsi turakubwira kuwo muti. Uyu munsi tuza kuganira ku kimera bita igorogonzo. Murakoze cyane. Igorogonzo none igorogonzo ni iki? Hari wongana urundi rurimi rudasanzwe rumenyerewe. Igorogonzo ni iki? Woshaka gusigura bari badukurikirana igorogonzo icari cyo? Ego murakoze. Igorogonzo cyangwa se mu gifaransa bacita ni icyatsi cyangwa se ni kimera ciza cihishemwo imbaraga y'Imana kandi ni icyatsi gifise ubushobozi mu kuvura indwara zo mu bwandu mu gitsina c'abagore ari byo bita infection vaginale. Nico tuje kuganirako kuko nsanzwe nzi neza yuko iyo ndwara yibasiye igitsina gore cyane. Murakoze cyane mujyanama w'ubuzima wacu. Murumva ko poivre igorogonzo ni icyatsi kidasanzwe. None ico cyatsi umaze kutubwira ico gifasha. Tugiye gifasha infection. Ni infection gusa, nta kindi gishobora gufasha canke se kivura infection mu bwahe buryo? Ego murakoze. Kubera yuko dushaka gutanga ibintu biri ku rutonde, ico cyatsi kirimo imbaraga nyinshi itangaje, ariko uno munsi nishimiye kubabwira kukijanye n'uko mwene gikoreshwa mu kuvura iyo infection vaginale ku gitsina kobwa. Murakoze cyane. Murakoze. Kubw'ivyo rero ndumva afise amatsiko yo kumva kuri infection vaginale ikora gute, iryo gorogonzo yo poivre ikora gute, dusigure kugira ngo tubyumve neza. Kugira ndazi ko bari badukurikirana kubigeme bari ahantu hatandukanye n'abamama, ndazi ni benshi bafise ibyo bibazo. Na tihopate dusobanure neza kugira ngo dusobanukirwe neza kuri ico kibazo c'indwara ya infection. Ego murakoze. Ico cyatsi neza na neza ku bantu begereye inzuzi, ku bantu begereye ibiyaga, kuko ni cyatsi gikunze kuba ahantu hari amazi, ku nkengera z'inzuzi, ku nkengera z'ibiyaga. Na mbere niho ico cyatsi bogisanga. Mbese cokoreshwa gute mu kuvura iyo infection vaginale? Iyo infection vaginale ni indwara ikariye kandi ibabaza igitsina kobwa, kuko harabusanga imaze kurembya ugasanga bamaze kugera ku rugero rwo gutangura kwiyaga mu myanya y'ibanga. Namwe muca muhumva. Rero reka mvuge gusa ukungene gishobora kuvura infection mu buryo butangaje. Mbese bogikoresha gute? Ahantu umuntu yegere neza uja kumva arumviriza, yumvirize neza. Iki cyatsi rero nkuko twamaze kudondagura
ahantu twogikura ugenda ukagisoroma ukazana imikamato ibiri y'ibiganza sigura ngo amashi abiri cyangwa se wafumbase igifunsi ivyo vyatsi arivyo bita igorogonzo ukabizana ukabigirira isuku kuko ushobora gusanga hagiye ko nk'utuntu tw'uducafu ukakironga neza hanyuma ugakunkumura amazi hanyuma ukagisekura umaze kugisekura uba watetse amazi angana gute ibikombe 4 cyangwa se amaritiro 2 rero ayo mazi urayateka akabira amaze kubira ufata bya byatsi wasekura ari byo gorogonzo ukabishiramwo ugahiga ico bita indimu canke irimawu ukakataguliramwo ukabitekana ariko ubanza guteka iki amazi akabira hanyuma ugashiramwo wa muti kandi uteka ufundikiye bimaze kumara iminota 5 ugashira hasi bigahora kandi bihora nyene bigenje gute bifundikiye nateko bate muratubwiye ko munashaka gushiramwo indimu munashaka gushiramwo indimu zingahe muri uwo muti amaze guteka litiro 2 yokoresha indimu imwe gusa yo bihaye murakoze cyane none uwo muti munashaka gufata mu gihe kingana gute canke se mu masaha agize umunsi umuntu yofata hagati y'amasaha angahe dusobanurire neza ukungene umuntu ashaka kuwufata ku masaha agize umunsi ego murakoze mbere yuko ubanza gufata uwo muti ubanza kunywa amazi meza mbese amazi meza nayahe na amazi atetse kuko ubundi infection n'ubucafu buri mu gitsina c'umukenye cyangwa se c'umukobwa niyo mpamvu ibyo dukora byose tugomba kugwiza amasuku rero umuti ubanza kunywa amazi atetse hagahera iminota 30 hanyuma urugero rwo kunywa umuti na karobo cyangwa se agatasi cyangwa se akarahuri gatoya hanyuma kugira ufungure aje kunywa umuti urindira kandi iminota 30 ubikora gutyo mu gitondo saa 6 ndetse no ku mugoroba urakoze cyane ego ubu ndumva biriko biraza ariko badukurikirana muriko murumva neza ukungene uyu muti ushobora kuwitegura neza wibereye muhiri wawe ugategura umuti kandi ukakuvura rero nateko pati ego bariko baradukurikirana ndizira nakekeranya ko atahuye uyu muti ukungene ushobora gukora kandi nanje ubwanje ndumva natahuye ego sinzi rero ko hari akantu ushobora kubwira abariko badukurikirana kugira ngo noneho turangize ikiganiro akanongera mvuge nuko uyu muti umuntu agomba kuwukurikiza nk'uko twabivuze kuko uwukurikije nabi ushobora kugira ingaruka ku buzima bwawe kuko kanatsinda uyu muti hari abantu batemewe kuwukoresha nk'urugero nk'umama atwite cyangwa se afise imbanyi cyangwa se yibungenze ntabwo ari byiza ko yokoresha uyu muti nako nari ngombye kuvuga kugira ngo umuntu akumve kuko byava bimuteza ingaruka yego murakoze cyane none ku bantu baba basanzwe ko barafata uwo muti nta kintu kibujijwe kugira ngo bashobore kubandanya bafata uwo muti mu buryo bwo kwirinda iyo ndwara ntireke gukira kubera ko batayirinze ariko bagafata umuti kubera kutayirinda ariko ntikire ego nivyo twabemereye ko dutegura indwara kungeneye ubugwa n'ikintu gitera indwara rero mu gihe umuntu arafata uwo muti cyangwa se n'utarafatwa n'iyo ndwara yo kwirinda mu gihe yo bari karoga cyane kogesha mu myanya y'ibanga nk'isabuni cyangwa se gusigayo amavuta yaba makuri ko gasaba genda gute bisigamo amavuta ikindi naco nuko abakenye cyangwa se abakobwa bokwiga gutunga zijya mpuzu z'indani nyinshi kandi bakazigirira isuku ryinshi kandi bakaza bazanika nko kuzuba cyangwa se bazigorora bakazitera ipasi kandi bakirinda ibintu by'imyanda kuko twumvise yuko ari ubucafu buba buri mu mubiri indani w'umuntu murakoze cyane kuduha ubusobanuro bukwiriye kandi ndabona tuba twegereza ku musozo hari abantu benshi rero baguma batwandikira bakatubwira ko badashoboye kwitegurira iyi miti tuba turiko turabahereza nateko pati ko barashaka kwitegurira uyu muti byogenda gute hari ahantu boshobora gukura uno muti uteguye ego twebwe dufasha buri muntu wese ahaherereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubaherereye ngaha i Bujumbura turafise aho tubarizwa na i Bujumbura katiye kinama Bubanza kwibara ry'icumi cyangwa se ubundi muntu wese akatwakura tukamutegura uwo muti tukawumusanza aho abasanzwe aba bitamugoye murakoze cyane
murumva yuko mushaka kudusanga ngaho kuri Mendevre. Okay, kuri Mendevre kuri galerie chez papa Jean. Kubatazi nko basanzwe baza bakunda kuza kunywa igitoroni haruguru yo kuri station yanditse ko Puma. Bacha babona neza. Nimero nazo mushobora kwakura ko muca muzibona ngaho nyene kuri ekra yanyu mu gihe muriko mukurikirana kino cigwa muca muzandika hama kugira ngo muronde wagize ikibazo ashobore kukibaza ari uciye kuri WhatsApp canke naho duhure muri commentaire. Reka rero tubashimire kungene mwabanye nacu muri kino cigisho kuri mikoro ya mbere yo kamwari kumwe na Foinike iranyuma mikoro ya kabiri yakora kumwe n'umujyanama wacu w'ubuzima na Tehopate yo basezera. Na Tehopate urakatiyonawe ndabakunda cyane kandi mukomeze kudukurikirana kuri iyi channel yacu naho gutaha urire muri commentaire byo umumenyesha makuru yabasabye ubyandike kugira ngo tumenye ubutaha indwara cyangwa se ikimera twovuga ko murakoze. Kubandi rero bamusanze mufise ibibazo by'indwara bitandukanye muze mutwandikira muri commentaire kugira ngo tuze tubishura ku bibazo bitandukanye n'indwara mushaka tubategurira ko ibyigisho. Mwibuke kugira subscribe na partage kandi mwibuke no kugira commentaire. Bye bye.